hari abandi nabo bavuze baravuga ati bifese kariyeri yiwe iramaze guhera ngo kari ngo nta muntu bashaka kumenya imyaka 4 canke 5 ngo ni mpamvu ngo yisuka ngo kubwana buto buto ngo abuherekeze izo comment warazumvise bwo butomperekeze nico kibazo gihari ko bwaje ndahari kandi buzogusiga uhari kandi mwebwe burya rega muba mushuhiye je mba nabubonye batarabumenya ni vyiza rero ayo majambo bavuga bazi barayitondera umva ngo iyo gasoho y'indirimbo ngo mugerageza kurondera ngo bamaze kugira gatsimba bayibonye uko nyene ariko je ndayiza atahiragera utankeneye naho turavanako nindagaburira ubu urambwira kibazo turabandanya je ni bon kandi ndagukoshereje je ndasaba imbabazi nikomeze turafise aba example menshi turimbo twabaye hit tutagira na clip hari zakorewe muri Katari na telefone ibyo nasugiye kuvyiga ngo ntihakorewe ino wibazi na telefone ni indi nimbo yande kwe asinzi je nziya vishuha ni yavre ni nabonye bakoreye ujya ni Dubai ariko naje ndamaze gushutinga i Dubai indirimbo yitwa Sorry ni nayikoreye ariko je najanye n'umu director Brian Smith twari turi kumwe n'umu director wa bien yakoreye kwitegeza mugani ari gukoresha telefone ngo ndamwemereye oya urumva je maze kumbwira ko indirimbo atari yino ngo peut-être nanga kubona yuko ni za kamera wemera zarakoze mona ubure babiharaye mu rundi mu nivyo bigizwe oya suku biharara no kubura mahera mbona nibavugishe ukuri kubera ko clip iri international niyo ishora no guca kuri za TV twifuza ziri international kuko inyuma yaho hari n'abandi barinzi b'abarundi nabonye abo nyene nakubye ni ya chance navyo kwihagarara ko birimo ngo barabiharaye nibabiharare ahubwo bavuga iti akarizo k'impene kiyagaho bakora ivyo bashoboye nibijya urumva Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Tukumwe na Bifese on the floor. Takuramukije nandi bro. Meze neza. Kama dawa. Respect. So, umwaka wa 2023 wagenze gute? 2024 gute muri rusange? Yeah, umwaka wa 2023 nubwo utagira amaguru wagenze fresh. Wagenze fresh. Byagenze neza hama 2024. Je niteguriye bazoyibona. Nibaza yuko urazi yuko imiziki yacu ntibayinyegeje ntabwo ari inkorora genre ntiyihisha nk'inkorora nisohoye bose babayibona bamaze kuvyumva bavuga ngo urumva ngo kwirika ingoma z'imisi utagize so nibaza ko ari umwaka wakugendeye neza cyane n'umwaka wasohotse imbere cyane z'igihugu n'umwaka ahubwo gusa nagiye kure n'ahandi ho namwe nagiye kure yaho naho rangi wahora usohoka hafi gusa byagenze gute ibikorwa kure yaho uja hano wahora usohoka kure cyane byagenze neza cyane ukuri ibintu tutabeshanye kweri je noshimira Imana kubera ibyo maze gushika ko byinshi narabyifuza urumva muri no mwanya mfite byinshi yo gushima kandi rero bidashima Imana ntishobora kuguha n'ibindi usanga ikibazo ari kirekire cyane ni ndimo Riderman mwasohoranye wari badesinze muri Doni 16 uko 17 nice kize mu zikw'indundi nyarwanda n'uw'indundi ugiye kuzana cyane cyane muri hip hop ku bantu basanzwe bakurikirana rap barashoboye kuryoherwa kuko ntibari bavyiteze kandi naje nari nsanzwe ndumufana wa Riderman nubwo byashitse nka badisinga ndazi ibyo bashobora kandi nawe nerega ni nkuko yo byaduka kadisinga umuntu wari wese rero ku bakunzi b'abarundi bakunda rap hamwe n'abanyarwanda je nabonye kabisa bayakiriye neza antuka nuko nyene bacibugara imbibe hari ibintu byinshi usanga twari twateguye tuvuga ati dukora ibi nibi nimba ari ngo dushobore canke basanga ntivyoroshe ntibice byorosha kwa kuri aco zica muri music hariho imbibe canke politiki mvuze kuri twebwe twabiteguye turi babiri ariko kandi no muri industry birafise ico vyica kubera ko abaririmbyi bari babanye fresh bibaza ko amakolabo menshi yasohotse murayazi kiri kuna Kivumbi kiri kuna Chris Easy Double J na Birman Boy hariho Vanya na Kivumbi hariho
jewe na Riderman we na Riderman jewe na Insano Tom Close warakoze ari collab hari amakolabo menshi ari wa Divine na Juno man urumva twari dutanguye kwinjira umuziki w'abarundi n'abanyarwanda wari muri ntuze wari ufise connection nziza ariko rero politiki ko ariyo idutwara dukurikirana tubisira akacahazi nyatari naco turenzako nuko nyine usanga bimeze ariko umuziki kabisa bimeze neza kuko n'abaririmbyi bagiye mu Rwanda media zirabakira abanyarwanda baje murabakira mpora ndabibona kuri Akeza yego rero bavuga mu Kirundi ngo zivuga ibyo niko zitamba bavugije reggae unacheza reggae uvugije amapiano unacheza amapiano byose bimeze neza cyane so ni ndagaruka cyane kuri wewe ari benshi bavuga ati umuntu niyo tungwa nka hip hop gusa murapere ubona yuko uri mu bantu nyene bitunze no munsi kuri ya hip hop nyene nike kabanga wakoresheje gushika no munsi Jenny baza ntabwo nkora rap yonyene kandi ndafite indirimbo nyinshi zitari za rap abanyagihugu bakunze nk'ubu par exemple ya Kakera na Mapiano iyo ndirimbo ndi kumwe na Insano ni Afrobeat sivyo Big Man Thing ni dancehall ni ya Kidumu ndabe ni Afrobeat ya Kidumu ni drill ariko nyene iri melodic mugabo ni rap nyene iri melodic sigura yuko hariho n'izindi nyinshi nagize ni wasizemwo kino video nani Mokenzi Meiri kandi ubona ko bimeze neza zose barazikonze bakaca bibazana ugwa gute muri R&B ni kubera ko jewe navuga yuko kenshi yuko zikintu ukabona bacakiriye neza ushobora kukibandana ariko iyo bagiteye amabuye kabisa bagiteye ivyatsi kwera umeze nk'uraho ubireka jewe urinze umbwira ati ikintu sico nkabibona kweri nkabibona kuko ndakurikirana abaterefona ku radio mba ndimwo commentaire kuri YouTube ndabona nyine bayakira so ni benshi meme na Kidumu yaratangaye ntiyarazi ko nshobora kuririmba nka kuri rero kubw'ivyo mbonye bavyakira umuntu umuhereza ibyo ashoboye uri umuserveri wo muri restaurant agusavye umuceri rero woca umushira imyumbati kandi yagusavye umuceri umuhereza ibyo ashaka public ikeneye iki hamukayihereza ko je ndumuririmbyi ninaja kwirimita ngo nitwe umurapero ya arabandi nabo bavuze baravuga ati Bifese kariyeri yiwe iramaze guhera ngo kari ngo nta muntu bashaka kumenya imyaka 4 canke 5 ngo ni impamvu ngo yisuka ngo kubwana buto ngo abuherekeze izo comment barazumvise bari butomperekeze nico kibazo gihari ko bwaje ndahari kandi buzogusiga uhari kandi mwebwe burya rega mu amushuhiye je mba nabubonye batarabumenya ni vyiza rero ayo majambo bavuga bazi barayitondera kubera hariho vyinshi sorry bavuze ngo ubwana bavuga ati niyo wavuze ubwana bushasha new generation voilà urumva ngo iyo gasoho y'indirimbo ngo mugerageza kurondera ngo bamaze kugira gatsimba bayibonye uko nyene ngo je ndayiza atahiragera urumva kubera ko ico gihe batabona ubucuti bwacu babona jewe gusa ntibashobora kumenya ibyo byatanguriye oya uko biri kose jewe ndumugenza adaharara iyo dufitaniye ubucuti ndakwereka urukundo utankeneye naho turavanako nindagaburira urambwira bibaze turabandanya tu je ni bon kandi ndagukoshereje je ndasaba imbabazi nikomeye ni nkuko kandi nawe mbona yuko umeze uko kuntu mbona yuko uhara hamwe ukaguma wihagarara ntaguha umwanya kabisa ugati kubera je simba ndaguhetse kandi nawe n'ubumpetse umugenzi niwo mwumva mukominikana neza communication nziza cyane je ico nzimbana n'abaririmbyi neza abantu n'abandi bagenzi neza kabisa nta kibazo ni giteramo wateguye ca ranch video twitege kari collabo twitege kari wewe kuko kuri affiche tubonamwo abarinzi benshi batandukanye bimeze gute muri rusange je nibaza yuko kubijanye n'ico twokireka kugira ngo umuntu wese azoze afise iyo envie yo kukibona nimba ari collabo nimba ari menye muri bajya canka ari jeje nyene ariko bazoze gusa icyo nzi cyo sinayikoreye hano mu Burundi komeye ubwo mumere nka wa wundi ngo niyo ndirimbo ya mbere yanzimvye nta munsi n'umwe ndavuga ivyo bintu uramaze kunyumva nta manone ninavuga ko yanzimvye muce muyansubiza
oya turaza kumenya ko ico kintu cakutsinda bro muri kino gihe indirimbo irashaka no kuzimba ntihagire nahigera you understand rega rero turafise ama example menshi y'uturirimbo twabaye hit tutagira na clip hari zakorewe muri Katari na telefone ibyo byose ugiye kuvyigako ngo ntiyakorewe ino wibaza na telefone ni indi ndirimbo yande kwe sinzi jewe nziyavishwa niya vrai niya nabonye bakoreye ujya ni Dubai ariko naje ndamaze gushutinga i Dubai indirimbo yitwa Sorry niyo nayikoreye ariko je najanye n'umudirector Brian Smith twari turi kumwe n'umudirector wa bien yakoreye kuri mugani yari gukoresha telefone ngo ndamwemereye oya urumva je maze kumbwira ko indirimbo atari yino ngo peut-être naca nanga kubona yuko za kamera wemera zarakoze mwana zarakoze gusa ikintu ciza nasanze kweri baca umugani mu kirundi w'Imana ntihubisize kenshi urashobora gukora indirimbo je ndafise indirimbo nyinshi zamenyekanye zitagira clip indirimbo yitwa Stress niyo yangize umustar shimire yo ya Jamal na David Pro bankoreye bamaye iyo ntuzi karaga true story kameze neza voilà iyo yaramenyekanye itagira clip nta mutaye munini uri oya bisigura yuko urashobora gushiramo n'amamiliyoni iyo ndirimbo ntiyagira hishika ntawo bimenya sivyo n'umwana arashobora ko wamushize ko ebana ibintu byose bishobora hamagaca canke ntiyavure canke ntahagarara byose rero ni Imana ibikora abarimo na chance ni juste ko indirimbo nimba bayikunze ntibaraba ibintu okay bedisima yanuze ntifise Snapchat ya yindi video yo muri Snap hit song ahubwo nico yagiye ngarukeko ako kantu batanga kukabona kuri kubarimvyi mva mahanga gatoye Diamond bagakoze na iyo ndirimbo imwe yo mu Rwanda yitwa ngo bana ijya ntabwo ari clip ni ntuze ubureba biharaye mu rundi ngo nivyo bigizwe oya suku biharara no kubura mahera mona nibavugishe ukuri kubera ko clip iri international niyo ishora no guca kuri za TV twifuza ziri international kuko inyuma yahara n'abandi barimvyi b'abarundi nabonye abo nyene nakubye ni ya chance ntavyo kwihagarara ko birimo ngo barabiharaye nibabiharare ahubwo bavuga iti akarizo kimwe n'ikiyagaho bakora ivyo bashoboye nibijya urumva rero aho wowe urumva bitwaje ivyo kabisa indirimbo gusa yamaze kugenda ntiraba ibintu byinshi ya nico so kigani open mic ni kaye kajambo bwira kagasuniro karuguzogaruka n'undi munsi ariko cyane cyane tumirira n'abakunzi bakuzo uwo munsi yo tariki kuraba iyo ndirimbo mva mahanga yakataraboneka bo ishora kuyita iyakataraboneka nta mu uyibonye akayibona iri simple sivyo rero nico gituma umuntu wese yoza kugira ngo azogirabi ayikunze ni fresh atayikunze azokwihangana nsori yindi yapre kuko n'ubundi hari izo yakunze before imisi yose kubera ko tusanzwe dukora ibikorwa ku kwezi uno munsi udakushimye iki ejo uzoshimye kubera ko ntitwa twahagariza je nabibabwiye nzoba serve umuziki mpaka amwe mu mbiso ni gwere uravyumva rero ikindi naco nuko no batumira mwese kabisa nk'umuntu akunda umuziki w'abarundi kubera ko en general umuziki w'abarundi umuziki murundi uzo muri hajya kuri ku mutwenzi kubera ahantu hakoraniye Daboje Kiriku Dramati Mokenzi we love music Fernando Melanin boy urumva abona abaririmbyi bakora babakozi bose kuba nibo bonyene n'abandi benshi barakora ariko urazi ko abakunzi bazahirira mu bindi nari kuvuga ati kashirira n'abandi mugabo hari igihe nari kubashira ko ugaca usanga bishitse nkataha bagataha bataririmbye kandi nabashize icyo batari imyidogo jenshi nitwa yuko noba nakoresheje abantu busa naje kubakinisha mugabo nka vya bindi urumva yes rero muri ico gihe abagenzi banje ni benshi abo twibaniye neza ni benshi muri music kandi hazohari n'ayandi ma surprise hari abo nzona haye invitation bikunze akaboneka umwanya bazobabona rero karibu sana kwinjira n'idini na 15,000 muri VIP urumva iyo mvuze ngo VIP bisigura yuko yahabaye aka difference gatoya ni juste ko urumva nivyo nivuga ati nitanze ni kwitanga kubera ko Daboje na Kiriku na Mokenzi na Dramati na We Love Music bararengeye ayo mahera urumva ukunzi w'umuziki rero woza kabisa ukadushigikira tukaryoherwana apart iyo ndirimbo tuzobereka urumva ko hariho na performance
umuziki wa live tuzobaha muryoherwe fresh sana kabisa. So asante sana ndagushimiye cyane Face on the floor. Ya nanje nshimire kandi Akeza, nshimire kandi n'abaririmvyi bari kuri affiche, nshimire kandi na Brice ku mutwenzi ya Mike Wans. Nibaza yuko ibindi bizogenda neza byose. Asante sana. Big up on yourself.